karorero mu 88 hamwe haba ubwicanyi bwo mu ntega marangara igiwe nagiye hamwe n'abagenzi turumvikana ko twandika ikete turyandikira umukuru w'igihugu tukaritera ko igikumu je ndavyibuka batandatu ba mbere basinyira irya kete sishaka ko abandi baza kuyumvamo bibwira ngo sinabavuze mugabo je kubera byose byagirirwa hondi barabanyamurambya none ku bantu 27 byo navyo ngira ngo mugabo nuko twari tuzinanye umwe wese yarondera uwazi ariko hari habo twarondera bakanga gusinya n'ukuri bakavuga ati je ndatinya kandi umuntu atubwiye ngo ndatinya kiriya gihe turiko turarondera abasinya ari yakete twaramumva gose cyane kuko gutinya n'ibintu bisigurika hajya si bose barinda hanyuma y'umuntu akubwira ati je bigiye numva ntabyiyumvamwo byiza no kumureka iyo tumva bavuga bose nuko ico bose bahurirako nuko igihe bari bakikuje ahantu yarari ingabo z'abasirikare b'abadagi bagiye bafise inkoho bamurondeza niho rero yavuga ati mwami wurijewe arafata impuzu ziwe arazambara hanyuma rero abandi ababize bagaca bongera ko yuko yaritanze baramurasa mugabo amurasa azi yuko umwami batamushikira sinzi yuko ari ico gihe bacumugani bati igihugu ntigifakara acara fatiza impuzu ziwe arazambara nawe aca inyuma yambariye ati bihome mu kwigura umwami Mwezi Gisabo kandi bihome ntavuka ikiganda bihome avuka bukeye aho ubukeye bwabanga ku mutumba witwa Kigereka muri komine Bukeye ni havuka abo badata mu kuza kuba ikiganda itongo tuba ko n'ishumbusho Mwezi Gisabo yahaye mwene wo nabihome yitwa Mukozi amushumbusha kubera yuko bihome yiguze umwami Mwezi Gisabo aca rero azana abasogokuru bakira abana bakura mu Bukeye aza kubarerera ngaho abasohoreraho uwe mbere no gupfa yapfuye ari umusore ntiyapfuye ari umugore afise mugabo iconzi ico nuko burya ako gatsi katuma haboneka umuntu avuga ati jewe ngira ndamwigure no kuvuga yuko hariho ingendo akamere k'abantu bavuga bati umwami ni gwacu tubwiza kumugwanira kandi kumugwanira nta giciro bifise tubwizwa gushiraho uburyo bwose bushoboka harimo no kwitanga no gutanga ubuzima bwawe uyakurinda no kwije nanje ivyo ndavyemera cy'abantu hari abantu benshi nzi akubwira ati hakuba imbwa wo bimva cyo bijya wumvise ni Gauture miniwe yabibwiye abaparipe utakishinga mugabo ico nifuza yuko batamumva ko nabi nuko avuze ati kubimbwa ubimva ntiyabavuze ngo hangana nanaka kubera ubwoko bw'abasirika hajya bimwe na rimwe barababeshe ikindi ndaco je nanje abo twakuranye bamwe bakubera ivyo twagiye turakura tubona harashika igihe ukumva uti agateka kanje nivyakenera ko ndakagwanira ukakagwanira no kuri ngo Deho Hakizimana twahirukana mu kiganiro tuganira kuri bimwe mu byamuranze kuva mu buto gushika ahageze ubu uyu munsi nitumuha ikaze muri studio za radio Indundi Kiritire ariko twamwisangiye ahasanzwe aba ku mutumba Kanegwa tuza kugaruka kuri bimwe mu byaranze yo two kwita intwari bihome umwe mu biguze umwami igihe abadagi bariko barondera gufata Burundi ariko ivyo byinshi ntitubava tubyivugira hariho byinshi abizi ko ariko ngira tubanze tubaramutse ndaguramukiye cyane hanyuma none ndagushimira kubona
mwiguye murashika hano mu Kanegwa mu gacimbirika kitwa mu Buga. Umusozi Kanegwa ni umusozi munini ufise nk'ibirometero 3 uri kuraduga uca Ikiganda, kandi ni umusozi nkuko ngira ngo bizi nicyo cyakuzanye mbere, umusozi w'amateka menshi cyane aranga igihugu. Bihome ko batamuzi ninde yavukiye amaja hehe, byarangiye gute? Ibi byaranze Bihome be nuko ari ico yitwa nibiki kuri ngaha mu Kanegwa, uri ku isoko y'amakuru y'imvaho ajanye n'uwo mubahwa wo muri kahise ku Burundi. Yavuka ahantu hitwa kwirabiro, uri kuraduga Ikiganda ni mu bamfu, haraboneka ni ku birometero 3 uvuye ngaha aye. Hanyuma jewe sinamubonye kuko urumva yapfuye muri 1993. N'abamubonye ntabakiriho, bose baragiye. Mugabo twakuze avugwa cyane twakuze tubona yuko yariko aravugwa, havugwa ibijyanye n'ubuhizi, kuba intwari, gukunda gushigikira inzego zitwara igihugu. Icyo gihe bwari ubwamurabizi, yaragendana n'umwami. Yari ingabo canke yari umuhanuzi? Bavuga yuko yari umutabazi. Hanyuma hajya ngaha hariho umugabo twakuranye, ndabona umutama nka jewe arabizi kunsumba kuko wewe amukomoka ko n'umuzukuruza wiwe, arashobora kubikubwira. Ari ngaha aye yaje kundamutsa. Hanyuma baravuga ko urupfu rwa Bihome kwabaye kwigura umwami. Ayo makuru mwarayaronse n'ibyo? Ayo makuru twarayaronse, kandi hano kuri uno musozi wumvirije abasore bahakuriye nk'igihe jewe nariko ndakura, warumva yuko amateka yamuranze abagirira akamaro mu byo bakora. Twebwe hano narakubwiye wa munsi aho duherukana yuko twakura batugisha gukunda ibikorwa, bakatwigisha gukunda ukuri, kuba umuhizi rero, bakanatwigisha kwanga akarengane, kugwanira agateka kawe. Hano nukuri je novuga yuko mu mateka dufise tugendera ko twakuriye ko ivyo birimo. Bihome yiguze umwami kujya tubyumva muri kahise. Mbega ivyo bintu byagenze gute muri make mu byo maze ko? Mu byo tumaze kumva ntitumaze gutohoza byose, hariho nabandi bariko barabitohoza, mugabo ndazi yuko atabenshi baramenya ukuri kose aho kuri. Ico mugabo tuzi nuko igihe abadagi bari basagirije Mwezi Gisabo aho yarari bariko baramurondera, baturiye ingoro yiwe y'indago hari Muramvya, baraturira yimbuye. Hanyuma rero tumva bavuga yuko abamugendanira bamubwiye bati rero raba ingene wohunga. Hanyuma aracahungira acahunga aye kuri umusozi Kanegwa. Narakubwiye yuko Kanegwa witwa Buturirwa. Ubu twigo turarondera biga vya histoire batusigurire mbe Buturirwa ni iki, ni kubera iki, ni ryari baheje kuhita Buturirwa hagaca hitwa Kanegwa. Byo navyo turamye. Urumva twebwe ibyo tuzi ni ibyo nyene wazura urasuma, uri kurasoma ibinyamakuru canke wumviriza abantu bariko baraganira, mugabo urazi yuko ivyakahise batabi twebwe ku gihe cyacu ntibabitugishije bikwiye ku buryo ikibazo nk'ico tukishura atawuri ko arahigima. Umwami amaze guca ku mutumba Kanegwa, ariko ibirimba byo bamaze kubiturira, byarangiye gute? Yagiye kwigurwa gute n'uwo Bihome? Ibyo tumva bavuga bose nuko ico bose bahurirako nuko igihe bari bakikuje ahantu yarari, ingabo z'abasirikare b'abadagi bagiye bafise inkoho bamurondeza. Niho rero yavuga ati mwami buri jewe
arafata impuzu ziwe arazambara. Hanyuma rero abandi ababizi bagaca bongera ko yuko yaritanze, baramurasa. Mugabo amurasa azi yuko umwami batamushikira. Sinzi yuko ari ico gihe bacumbuga bati igihugu ntigifakara. Acara afatiza impuzu ziwe arazambara, nawe aca inyuma aho hantu bari hariho ngira ngo icanzo, araheza arashobora gucika ku icumu. Ababizi bavuga yuko yaruhukiye Gitega hariya muri za Gishora, hajya wumva havugirwa za ngoma. Ibikurikirana ababikurikiranye bariho no kubarondera muzobaronka, baza kubwira ingene mu nyuma byagenze. Bihome umutumba yiciwe ko hoho niwe Nkomwe, umusozi witwa Nkomwe ni umusozi uri hirya gato y'Ikiganda. Wigeze kuduga urabona Ikigani nyine hameze, urabona na hajya bubatse icibutso. Ugomba kujinkomwe umera nk'uja ahantu hitwa Ingara, ahantu hitwa Ifota, ukarengana umusozi witwa Ndengo ucushikira Nkomwe. Ku bwanyu byo Bihome yakoze mu byakira gute? Ni bwari ubutwari budasanzwe, kandi akarorero yatanze sinzi ko mubize iby'ingwano ku isi abantu bashamiranye bapfa ubutegetsi, sinzi ko hariho akarorero nk'ako kuwo bavuga bati ari we nyine abyishakiye ati jewe mpizo mvuzu jewe aranyica, ariko wewe ubuzima bwawe buzoba ntaco buzoba ntahari ndavyumva jewe. Ni ibintu rero byaduhaye inguvu nyinshi hano ku mukuru n'umusozi. Sinzi mugabo sivyo vyonyene bishobora kuba bituma abantu barakunze kuja kurwanira ukuri. Mugabo hano abantu barakunda kuvuga ukuri kabisa, kandi bararinda, abantu barinda. Nugo kurinda si kwa kundi kucyoza abandi ka yanka gusa ukumurenganya canke kumuhoro gusa. Imyaka 120 irikirarangira canke yaranaheze, Bihome mubona agaciro bahaye igikorwa yakoze kuva imyaka yagira kurikirana, mwarakabonye ho mwaba mumaze no kukabonaho? Twarize kumara imyaka 100 ivyo vyabaye, umengo n'ababizi bashaka kubizika ntibizigere bimenyekana. Biva kuri kicuka c'amacako biri caje mu Burundi. Narumvise umunsi umwe hari habagize ikiganiro hajya kuri Novotel, hanyuma abantu barabaza bati none ubu Bihome muriko muravuga ko twumva ari umuntu yagize akamaro kadasanzwe, ni kuki mutamwigisha mu mashuri, ni kuki mutamuvuga ngo bimenyekane, nimwashaka bamugire intwari nkuko intwari zamye, bivugwe bamwitirire nk'ibarabara, mwitirire nk'ikibanza kizwe, ati ni kuki mutabigira. Hanyuma Jesse nari muri iyo conference, mugabo hariho bariho babituguye nyene byagenze. Uno yari ko aratanga ikiganiro ntiyashitse kunyota abari bamurije ikibazo. Mugabo hariho umuntu mu bari bagiye kumviriza ico kiganiro yari ahari kandi yarabitse. Muri za 20 ni nka 2003 canke na 4, sikera cyane. Ingwano niho yari igitangura guhera. Hanyuma rero umwana narava hasi bati banyina birabatera isoni kuvuga Bihome, banse kumuvuga ko ari umuhutu. Nivyo yavyaravuze gutyo. Hanyuma rero bayivuze gutyo rero uca wumva ni kuvuga ko hari igikorwa gikomeye cyo gusigura kahise, cyane cyane abakiri bato nka mwebwe mugakura muzi yuko iyo nsiguro yatanzwe yuko base kumuvuga umutu mugiza kubaza ni kuki none umuhutu abaye intwari hari kosa ririmo. Ariko inyuma yaho gato harabaye intwaro za cami zakurikiye, nta gaciro zo zagize nazo nyene, kandi nta jambo bari bafise kuri kugigo nk'icyo. Icyo tuzi nuko hari habo barumvise yuko
Mwezi Gisabo imbere yuko atanga urazi ntibavuga ngo arapfuye bavuga watanga yari yasize avuze ati abantu bo kwa bihome babwiza kubashimira kubandanya bashimira kandi babo ati ndihanije uwo muntu azotunga urutoki abasigwa biwe ibyo narabyumvise ngira ngo abize ibyo bya kahise bariko barabikorera ko bazobivuga neza gusumba ugwaruka gwo kwigira iki kuri bihome cyo rubwiza kwiga ku muntu nk'uyo oye nuko iyo ujejwe umutekano umutegetsi nk'uyo oye uramukingira gushika ku maraso yawe yanyuma ndaguha akarorero bariko baratubwiye nyene bagandaguye ndadaye baratubwira yuko hari abasirikare bari kumwe bamwe muri abo bari abajejwe umutekano wiwe mu vy'ukuri ndavye amategeko ya gisirikare nayo gucungera abategetsi ingena acunze umutegetsi ntibamushikira batabanje kuguca ku muzingo kuri bihome we ntibarinda kubimwigisha yaravyi nuze agatima kariho ico gihe karavuga ati umwami umutegetsi nk'uyo oye ubwiza kumugwanira bikenewe n'ubuzima bwawe ukabuhasiga mugabo ukawasiga uri kuramukingira umaze n'imyaka itari mike hari abantu mwabona bihagerageza kwisunga bihome muri iki gihe barahari canke haracakenewe icoko icyo kibazo kiragoye kwishura kuko urabona urwego yakoreramwo ntirukiriho Umwami Mwezi Gisabo yari umwami ibindi navyo urabizi nyene byagiye birakurikirana bihinduka mugabo iconzi ico nuko burya ako gatsi katuma haboneka umuntu avuga ati jewe ngira ndamwigure no kuvuga yuko hariho ingendo akamere k'abantu bavuga bati umwami ni gwacu tubwiza kumugwanira kandi kumugwanira nta giciro bifise tubwiza gushiraho uburyo bwose bushoboka harimo no kwitanga no gutanga ubuzima bwawe rero ibintu nk'ivyo ndibaza biracariho kuko je ndibuka haragize igihe twebwe ngaha kuri uyu musozi ndafise umuntu namukubwiye mugenzi Gabriel ari ngaha aye jewe ni washaka nsumje umwaka umwe niwe yamboneye izuba arashobora kuguha gushinga intahe yo kubwira ivyize kudushikira mu mwaka kuva mu 1965 hano kuri uyu musozi harigize igihe ata muntu w'umugabo yabarizwa ngaha kuri uyu musozi baba babishe cyane babapfunze kuri uyu musozi wose ntitubimenye harigeze igihe twari twarose amahirwe turanka umuntu adufasha guhimiriza abanyagihugu barubaka ishuri ahantu ito ku Kimbanda sikureyo ngaha ni ku kilometero kimwe iryo shuri bararyubaka mu 1963 hanyuma inyuma ya 1965 habaye rijya kijya kiza wibuka cyo 1965 cyatumye abantu batari bake bafacana cyane abashinga amateka n'abakenguza amateka haraza umuntu w'umuburgumestre ni mustandiri wubu bavuga ngo iryo shuri ni muri bomore kuko nta shuri y'abahutu ko ngaha benshi abari ngaha aye ni ndoze n'abantu bari muri ubwo bwoko mugabo ico twumva twe baturenganije ko ejo bundi ndakubwiye nti je nari nzi ko ndumuhanza ivy'ubuhutu nabimenye mu nyuma ubu rero niho nzi yuko bwabaye ubwomekerano abahutu n'abatutsi nivyo abazungu batuzaniye suko twebwe twabibona umuntu bamubonye ntibaca mubonamo ubuhutu cyangwa mu bututsi cyane cyane kera abantu bamenye na ku miryango aha nko kuri uwo musozi twakuraje anzi ko ndumuhanza bahajya hari abajije abo ngaha hari abashubi kandi icyo wabikundira nuko wasanga mufise amabanga yinjiranamwo mu kuntu hari ico gihe y'ubwami nimwe washaka n'ijya miryango y'abatutsi bavuga b'abanyaruguru abanyakarama benengwe aye kubera
mwaba muhurira ku bikorwa ibwami igihe kimwe aravuga tujya turavukana kuko dusavye umugabo umwe turi bene mugabo umwe bikabaryohera n'ubu kandi ndazi hariho akamere nkako oya abantu bahura kwa nguje n'umuhanza naje munyakarama ati wewe uri mwene wacu ivyo biriho n'ubu nyene ahandi ko ndakubwira abantu baracavyiyumvamwo burya ikibuze nuko hoba icuka ciza gituma abantu ibintu nk'ivyo babigarura atawuriko araba babonamwo ivyo batari ko bavuga ko abanyamuramvya ari abantu bakora kurinda ku buryo umengani no kwiheba bavuga ati ivyo bintu ngira babikura kubabwiwe nabo ku bisekuru byagira babwira ko bihome yarinze ariheba ivyo bintu muramaze kuvyumva ngo cane cane abanyakiganda n'abantu mengo bararinda ku buryo mengo bagize ibintu by'ubwihebe uya kurinda no kwije nanje ivyo ndavyemera cy'abantu hariho abantu benshi nzi akubwira ati hakuba imbwa wobimva cyo bijya wumvise ni Gauture Miniwe yabibwiye abaparipe utakishinga mugabo ico nifuza yuko batamwumva ko nabi nuko avuze ati kubimbwa ubimva ntiyabavuze ngo hangana nanaka kubera ubwoko bw'abasirika hajya bimwe na rimwe barababeshe ikindi ndaco je nanje abo twakuranye bamwe bakubera ivyo twagiye turakura tubona harashika igihe ukumva uti agateka kanje n'ivyakenera ko ndakagwanira ukakagwanira no kuri ngo wakarorero mu 88 hamwe haba ubwicanyi bwo mu ntega marangara igihe nagiye hamwe n'abagenzi turumvikana ko twandika ikete turyandikira umukuru w'igihugu tukaritera ko igikumu je ndavyibuka batandatu ba mbere basinyira irya kete sishaka ko abandi baza kuyumvamo bibwira ngo sinabavuze mugabo je kubera byose byagirirwa hondi barabanyamuramvya none ku bantu 27 ibyo navyo ngira ngo mugabo nuko twari tuzinanye umwe wese yarondera uwazi ariko hari habo twarondera bakanga gusinya no kuri bakavuga ati je ndatinya kandi umuntu atubwiye ngo ndatinya kiriya gihe turiko turarondera abasinya rya kete twaramumva gose cyane kuko gutinya n'ibintu bisigurika hajya si bose barinda hanyuma y'umuntu akubwira ati je iye numva ntabyiyumvamwo byiza no kumureka bihome nk'umwe mu bitangiye igihugu icyo ubona atarakorerwa yari gukorerwa n'icahe cyo kugwa gute hariho cyane ibyo gutera agateka izina giwe babanze batubwire barondera uburyo bijya byabaye byose kuri we bimenyekane kandi tuvyumve kumwe hanyuma mugabo ntibibagire sinzi gushumbusha umuryango wiwe ega kandi gushumbusha hariho bavyumva nabi hariho baca bumva ngo guha amafaranga abantu hariho umuntu umuhesheje icubahiro n'ahataco muhaye c'amafaranga canke ngo umuhe ibiti giti muri leta mugabo akabona wamwubashe wamubahirije iwe biba bikwiye hanyuma nico gituma erega ubugabo surucumu nukuvuga yuko iyo umuntu aguteje imbere akubashe cyane nukuri jewe mvuge nihereye ko nabikubwiye ndabisubiramo no munsi ndanka umuntu amhohotera abantu nk'abo barakunda kubagirira ivyibutso bihome yaragiriwe icibutso ico cibutso kirashimishije naco ndabona uretse yuko umukuru w'igihugu nkuru nziza yarigeze kuvuga mu ijambo umunsi ahagashimwe abasigwa ba bihome urya mugabo nakubwiye yaje kundamutsa niwe yakiriye iryo shimwe certificat d'honneur nkuru nziza yatanze yaremeye yuko n'icibutso kizokubakwa bongira ngo nuko habuze abaca babibandanya gushika n'ubu cyo cibutso nikiraba ubwo twe ntiturahebura kuko je ndiko ndabikubwira
jewe ntanguye guhunguka mvuye Geneve nari narahungiye muri 2002 naraje ndashinga ishirahamwe Sirid nari nashinze mu Swiss ndashinga antene yaryo ngaha mu Burundi hanyuma imaze kwemegwa muri leta ministre de l'intérieur mushikiranganje w'intoro yo hagati amaze gutera igikumu ku rwandiko rwemerera Sirid gukora ku mugaragaro Assemblée Générale twari twagize yari yafashe ingingo yuko ikintu cya mbere tuzogira kwari gusaba yuko ibyabaye muri 1993 kuri bihome bimenywa mu Burundi kuko twabona yuko birimo ibyigwa byinshi mugabo jewe mu kubigira hariho n'ikindi nagomba ko abatuva hamwe bamenya kuko twabigirira ngaho ikiganda wamenye bihome wese mu radio mu binyamakuru yabimenye kubera ibikorwa twakoze rero jewe nari naratangajwe igihe bamfunga mu 88 barankubaguye cyane wankubaguye gusumba abandi yambwira yagomba ngo nemere yuko ngo data yubatse igenze ubona sinzi ko mwayibonye hajya niho navukiye ngo data wiwanje ni Binyuje Emile wo Binyuje yari umushinga amateka yari yaganaguye 65 muri murajya amagumi yo muri 65 nyene hanyuma urazi yuko intwaro za kera abo bagandagura abita bamenja iyo rero umuntu akwisa umumenja icyo yagukoza cyose byarabawe ntawaza kumubaza ngo urya mu bamuhoye iki je nanje igihe bamfata kubera irya kete twari twandikiye president Buyoya banyise bavuze ngo nemere ko ndumuhungu abenyuje kuko benyuje yari umuzukuru wa bihome rero mu ntwaro yatwara igihugu icyo gihe byaragaragara yuko dossier y'umuntu witwa bihome n'abamukomoka ko bose bayikurikirana hafi hamwe tubaza tuti natwebwe twari tukiri bato baratwanditse amazina turazi baradukurikirana noneho jewe naravyiboneye ko mugabo jewe navuga nti no datani yitwa gahungu kandi ndacapfana na bihome ikimenyamenya twe turabahanza nabo nabajije ne mu batuvurira uretse rero yuko ahabona turi muri uru rugo haje nubatse inzu yanje kera hani wacu harakabare ka data yadandarizamo inzoga hanyuma rero Binyuje turiko turavuga yarahakunda cyane kuko bamwakira neza twamwakira neza nagiye mu bamwakira nari mu kuko nari maze gutangura gukura ndi umunyeshuri wo mu ya gatanu muri 65 hanyuma nawe agacahakunda jewe ansanze mwirabara ndikonja mu ishuri ikiganda yarantwara hari icyo nkene yarakimba haragera haba abantu bamwe bavuga ngo ujya n'umwana wa depite kandi avuga ngo yasivyo mugabo hariho n'ikindi mvo byatuma babivuga biragoye kwemanga uye tutaravye nyine tubivuga ni histoire ndende cyane muhava muca muraranga kuko byari byagiyemo politike bakavuga bati tumwise umuhungu wabenyuje aca yitumumenja yisumumenja ubu ntaca tugora cyo tumukoze cyo dushaka naho tumwica ntawe uzotubaza aho niho byari bihagaze mugabo rero jewe nagumye nibaza ni kuki bashize inguvu kuri kijya kibazo uri umuhungu wabenyuje nabimenyeshitse Geneve mu buhungiro hariho umugenzi twamenyanye wo mwarimu muri kaminuza yitwa Jean Ziegler amenye ko ndi umurundi amenye cyane yuko nari nahunze gushika mu Busuwise kubera ndi mu banditse irya kete nakubwiye ko kwisi hose ryari ryamenyekanye cyane mu Busuwisi baduhaye ubuhungiro yaciye ambwira ati kandi rero wa muntu de wa Kizimana wewe narumvise ko umumenyesha makuru ngira ndakwereke ndakubwire aho uzoja kurondera ibitabo bivuga iby'igihugu cawe kandi ivyo bitabo nta handi henshi uzobisanga aca arambwira ntuze bibliothèque
ahantu basomera ibitabo bya université yitwa Institut d'études universitaires du développement IUD i Genève, ati ibyo bitabo biri muri besusura bivuga ngo iki mu Kirundi, bari mu nzu iri muzika mu kujayo urinda kumanuka mu ngazi zija hasi, aho hantu ndahasanga igitabo kuri mu byo narondeye byose mpumuka kuri cyo bita dictionnaire historique y'umunyamerika yitwa Warren Weinstein. Ubu rero yaranditse amateka y'abantu benshi bazwi mu Burundi babutwaye bagize icyo bamara gushika mu 74. Hanyuma rero ndazingurura ku rudome B mbona binyuje ndasoma mbona byose ngo binyuje yari umuntu azi ubwenge, yari umunyapolitike akomeye, baranavuga yuko atana amashuri yize mugabo ko yari azi ubwenge bukwiye ku buryo bubwiza kumwubaha kandi byari byo. Hanyuma aho iwacu barafise ukuntu bahora mbere bavuga ngo Gabriel bavuga ngo arashobora gufata ibihunda bakabiturira hanyuma agacaguruka nk'indege. Byo mugabo babivuga kugira ngo basigure ingene azi ubwenge cyangwa yarazi ubwenge. Nanjye rero maze kubibona ndabona ikindi mugabo caciye kimbwira byose ati n'abazungu, Abadage, Ababirigi, Abafaransa igihe twikukiye babonye benyuje abaye umudepite barabwiye Mwambutsa ati ujya muri rero n'umuntu adasanzwe ava mu muryango udasanzwe, uranakumura umuyegereze nkumbure izina afise agendera ko rya sekuru basekuruza birashobora kugufasha mu byo ukurakora. Hama niho yacamugira umwe mu bamuserukira mu nama nshingamateka. Aha rero bamwishiye ari umuntu yarakomeye cyane gose kandi byaragaragara. Icyo gihe rero jewe bariko baranyita umuhungu wiwe, hari uwavuze narabyumvise birantera ubwoba ngo mbe ngo deo ngo bajya ngo ari muri bajya bagize bijya bintu batego ngo ni deo uyuwe bacaramvuga ngo aho nababwiye ngo umwici yakiri kare ibintu nk'ibyo narabyumvise kandi wabimbwiye ndazi ko atambeshe. Rero nibaza yuko hariho ingendo y'ugukurikirana y'uguporosoma abantu bo ngaha ngo barabe yuko hari ico babononera mu ntwaro y'ibinyoma bari mu kuyaza ibinyoma z'agahoto twarimo. Hanyuma jewe kubera kera nakubwiye ko nanka kagaye nkanka akarenganyo. Rero hariho umuntu wansa akarenganye ariko arakugirira aca avuga ngo uramanya kandi uri kurwanira agateka kawe. Ivyo narabiciyemwo. Rero biri muri bimwe no kwita ivyigwa twakuriyemo hano. Ku bwanyu muravuga muti bihome hari ukuntu menga muri kahise n'uruvyaro rwiwe hari ukuntu rwagira ntigworoherejwe. Ubwo ntivyo byaba ku kuntu abazungu bari babwiye umwami ko yofata umuryango wiwe neza. Icyo kibazo kirangora kwishura kuko ibyo no kwishura biriho mugabo ikeneye umwanya ukunda bitororokanye nkabishira hamwe karonka ico ndakubwira. Mugabo ico nzi cyo nuko iryo zina ryagumye rizwi. Ikimenyamenya nuko abamukomoka ku bose bari bazi ico gihe uwo bashikiriye baramubahirije. Hariho nk'uwitwa Kivumbi yari mwene wabo, nk'umuhungu we Kivumbi yaciye baramugize umutware. Hanyuma yari afise n'abandi bamwegereye nk'uwitwa Bijyampanga bapfaniki yari mwene se wabo na bihome baciye niwe yaciye afati ya mbere mu kuja kuba mu itongo umwami yabahaye hari yimbuye abahera kubera igikoba citeka bihome yakoze. Ivyo bari babihawe n'inkoro yacanye inyuma yabo. Ego me hanyuma mugabo nakubwirega n'abazungu mu nyuma baravuze bataha harundi ntiboroshe gupfa kugwa ko irerega
abazi utuntu n'utundi bazokubwira yuko hamwe hamwe muri Afrika bita colonialisme iyi ntwaro ya gikoroni hari aho yamaze imyaka 100 canke irenga, ariko iwacu ababikurikira neza bakubwira bati ntiyarenze imyaka 50 kuko abarundi barazi. Mbe none uzi ko Mwezi Gisabo imbere yuko amasezerano bavuga y'ikiganda aba yabanje kugwanya abadagi imyaka 7 irahera, yanga kugeraho ngira ngo yataba amaconjo abyinjiramwo. Je nibaze yuko hari naho abazungu batari gushobora kuronka uburyo bwo gushika hagati mu gihugu ngaha. Rero ako gatsi kukugwanira kwikukira niwashaka nikari ngaha gusa aho wandiko ndabesha, habwirizwa kuba hariho ibintu tutararonka ubidusigurira neza byerekana ko abarundi kuva kera bagwanira ukuri ukwigenga kandi bakabihagararira. Mugabo urumva uneshejwe cyane cyane uneshejwe n'umuntu afise inkoho akwica, haragira igihe ukabanza ukaja ahantu ugakinjura ukarindira ukazogaruka hanyuma. Bihome birumvikana ko ico yo kwigisha n'abasa n'abasirikare cyo twovuga abantu babagwanira igihugu babacunze n'inzego zitandukanye. Hari ico yo kwigisha nk'umuntu ari umusivile atazohurira n'ibintu byo gucungera umutekano w'umuntu runaka. Nimwe nakubwira gukunda ukuri, gukunda umutekano, kwanga karenganyo. Hanyuma kuvyerekeye abasirikare bo barazi yuko je si n'umusirikare mugabo naravyumvise yuko umusirikare acungereye umutegetsi ajejwe umutekano w'umutegetsi mu bisanzwe nta gishobora kumushikira kikatabanje kugucako. Ivyo abasirikare barabizi, n'abasivili nuko nyene babwiza kumenya kugwanira agateka n'ikintu citeka nyene. Mugabo urazi biva ku kuntu ugwana, hari abagwana bakagwana nabi bikaboneka nabi, je aho se mpagaze. Mugabo ugwana ukoresha ubugwaneza udahotora abandi, ugwanira agateka kawe wenyene kandi ugakoresha uburyo bwumvikana, uburyo buri mu bufasoni, aho n'ukuri ntawe utobihanura abandi. Murakoze cyane. Merci. Jewe nitwa Nsavyimana Gabriel, umwuzukuruza mukuru wa Bihome. Yego. Abihome wamwumvise mu gisekuru cyane, wamwumvise gute? Jewe nitwa Gabriel Nsavyimana wabanzira umuhito. Banzira umuhito wa Rudasugwa rwa Bihome. Bihome vya Kamana ka Mukakutso wa Ngaya bitatu wa vya kera vya Mukobe. Data yapfuye mu 1991, jewe mfise abana 6 yarabimbariye. Yego turiko tuganira ku kiganiro cy'Uwiguze uba pfuye mu kibanza c'umwami Bihome ni mu gisekuru cawe. Mbega wewe ko waronse n'umwanya kuganira n'abavyeyi bakubwiye ngo yarameze gute, yakoze iki? Erega Bihome bamwibutse vuba, na data ntawe yabonye. Data yari umwuzukuru wiwe, nawe nyene ntiyaronse umwanya wo kuyagana se kuko se yapfuye akiri muto. Nico gituma rero data nawe nyene ivyo bamubwiye nivyo yaciye ambarira. Igisekuru ciwe ico yarakize, urana ntawe uyoberwa izina rya se wa sekuru canke sekuruza. Jewe rero uko yabimbariye uko ndabikuriramwo gutyo. Jewe rero munda kwa data twavukana turabahungu 2 gusa kandi nije ndi mukuru mu muryango. Je yambariye ati Bihome mu kwigura Umwami Mwezi Gisabo, kandi Bihome ntavuka ikiganda, Bihome avuka mu Bukeye, aho ubukeye bwabanga ku mutumba witwa Kigereka muri komine Bukeye ni havuka. Abo badata mu kuza kuba ikiganda, itongo tuba ko n'ishumbusho Mwezi Gisabo yahaye mwene wo na Bihome yitwa Mukozi.
amushumbusha kubera yuko bihome yiguze umwami Mwezi Gisabo. Aca rero azana abasogokuru bakiri abana bakura mu bukeyi, aza kubarerera ngaho abasohoreraho. Uwe mbere no gupfa yapfuye ari umusore, ntiyapfuye hari umugore afise. We nk'umwe mu bakomoka kuri bihome wakuze wumvise gukomoka kuri bihome. Nico numvise naco nyene nakimenye vuba, kuko bihome batanguye kumwibuka aho nyene icubahiro Petero Nkuru Nziza aduhamagariye, niho baciye batangura kuvuga amateka ya bihome. Haraciye imyaka mikeyi aduhaye agashimwe, aduhana n'urupapuro rw'iteka rwa bihome n'igenda rufise. Yego, hanyuma rero ingene bavuga yuko bihome yari intwari, bavuga yuko abadagi bateye mu Burundi bakaza gukura umwami Mwezi Gisabo ku butegetsi, ingwanira leta ihera iyo za Muramvya ahantu hitwa Indago, irazizana niyo za Rubumba hariya. Bihome nawe ari nyuma ya Mwezi Gisabo, niwe yari amucungerereye ubuzima, yari ameze nk'umuhate uye agendanira umukuru w'igihugu. Rero baraza bashitse ikiganda abadagi nabo bagumye inyuma yabo, kuko umwami aho yaca haramota nk'ivyo vy'amaparufe ubona bisiga. Yari afise ibintu bamusiga, yagenda arakangirana. Hama barakurikira abadagi, barakurikira mu Rubumba barabagwanya nyene. Hari n'umugani bahora bavuga ngo biracitse nk'ivy'inkondo. Barahagwanira aho bari nyuma ya Mwezi Gisabo. Mugabo bamwe baje bapfa mu bukeye, bahereza bimuramvya bahereza abo mu Rubumba. Umwami Mwezi Gisabo arabacoroka rero aragenda. Agiye ashitse ikiganda rero niho yahungira aho bita Inkomwe batsinze bihome. Bahamutsinze rero Mwezi Gisabo yagiye yahungiye kwa mushikiwe, hariho mushikiwe yahaba. Uwo mushikiwe rero abadagi bageze kuho hakurya ahantu bita mu Karimbi, niho rero ijoro ryari rimaze kuba ijoro, bari kumwe na bihome. Rero niho rero babona amatara yabo badagi, kubera yuko aho yaca rero hagenda haramota, ntivyari bigoye ingene batora aho yahungiye. Baca baragenda. Bihome rero ngo abonye bariko bayegera begereza, niho yaca mubwira ati ntizo mpuzu ndazambare, bice jewe ntibice wewe. Mwezi Gisabo ngo baca bamucisha mu canzo, rero baca baramuhungisha bamujana ahantu hitwa mu Gishora mu gihe tari, baca bamunyegeza mu kigega c'amasaka. Mugabo kubera yuko aho umwami ari harangwa n'umurisho w'ingoma wagumye uvuga, abadagi bati nta kundi ivyo ari byose Mwezi Gisabo ntiyapfuye. Baca bakurikiye rero. Mugabo abarundi bakera ngo bari bazi ubwenge cane, inzira yose yaciyemwo ngo bagiye barayisiga amase y'inka, kugira ngo bazimanganye kamoto k'umwami aho yaciye ntibave bahamenye. Ariko abadagi ngo barabona yuko ari byo bagiye baragira kugira ngo babinyegeze. Aragenda gushika mu Gishora, bashitse mu Gishora asanga umurisho w'ingoma ariko barasekeza. Bati none nta mwami mwabonye ngaha? Bateka babona bariko baguma bikubitira umurisho w'ingoma banezerewe, atawushapuyeho muri bo. Niho rero baca babiheba bakaza bati reka tuje kuraba ujya twaraye twishe, bwa wundi baravuze yuko umwami adapfa agendera ku miti. Basubira Inkomwe basanga bishe bihome. Rero kurabona ntiyo bari umwami boza imisi yose basiga amavuta ngo bamusangana amaga. Basanga rero mu mutwe ngo barasa ngo yarafise akanogo nk'aka kiwanje, ngo agapfa n'akajisho, na Mwezi Gisabo ngo yarapfuye akajisho. Baraza baritegereza, asanga inzara, intoki, amaguru, asanga si Mwezi Gisabo, basanga n'uwo bisa. Ati bwa wundi bavuze ko umwami adahoye. Baca barabona ko baraye bishe bihome. Umwami nawe yibereye mu Gishora yashitse. Mugabo rajya amasezerano bumva bavuga y'ikiganda ntibaciye bayagira ico gihe. Baragwanye gose imyaka myinshi. 1903 gushika mu 1906 ni abadagi rero baca bavuga bati Mwezi Gisabo naze tuvugane, igihugu tugitwara inusu nawe gitwara ikindi. Mwezi Gisabo rero bamuremereye rero aremera.
urumva yemejwe n'ingufu ntiyemejwe no gushaka yuko batwara igihugu bose. umwe mu rubyaro rwa bihome Ego ushobora kuvuga uti sogokuru yatagira ibyo nta yarapfumbana aba yararanzeho sokuruza erega so ari we wese yo kwigura umuntu wibaza ko ari umuntu wari we wese yo kwigura umuntu abantu ba kera zari intwari zikomeye kubona avuga ati mpizo mpuzu ndazambare bice jewe ni bake bo bigira ivyo ni bake bo bigira n'igitangaza ahubwo ubyakira gute jewe ko navyakira neza none nubundi ko atorambiye ku isi icyo yakoreye igihugu muracumva ko n'uyu munsi ndamwemera ko yari mugabo kuko ni bake bo bikora ivyo yego amubona inyigisho yoha muri rusange yabo umuryango yaba igihugu muri rusange bihome yotanga inyigisho bya inyigisho yotanga nuko umurundi wese yokumva yuko igihugu ari gwiwe kandi akumva yuko no kucigura yocigura kuko atarindi tongo azosubira kuronka kuri iyi si atari ico gihugu c'u Burundi yavukiyemo kuko nawe umuntu agenda ngo agiye hanze canke ngo agiye hehe ivyo ari byo byose agatima kaguma muhira icyo nk'umuryango wiwe mubona kitarakorerwa bihome ikitarakorerwa bihome bitarakorerwa bihome ni byinshi none ko muna twebwe twabuze umuntu tutanka hanyuma tumuze tutamwanka akaba afise igihugu yavukamwo kandi akaba yiguze umwami numva yiguze umwami igihugu leta yari ikwiye kugira iti turonde nishumbusho canke iyo tariki yapfiriye ko bamwibuke nkuko bibuka izindi ntwari z'igihugu itariki ukaba umunsi mukuru mu gihugu bakavuga bati umuryango wa bihome nuze ngaha mu urabe naho yapfuye yarasize kubijanye nawe hari icibutso hari aho yashinguwe icibutso aho yashinguwe bamuhambye kurya bahamba abandi nyene none ko abo badage atari bo bamuhambye kandi atari Mwezi Gisabo yamuhambishije bamuhambye kurya bahamba abandi bantu imva yo turaza hiye murayikorera yo naje bahanyeretse uko ndi chef de zone habuze itegeko ry'uko bubaka ico cibutso kuko nanya n'icubahiro umukuru w'igihugu yigiriye yari yemeye ko bazohubaka icibutso akazokwama bamwibuka yego hari ikindi mubona cokorwa ku bijanye na bihome haba kwigisha canke ubutwari kuba babwigisha abarundi mubona ariko rugero rwari rukwiye kuba ubwo uko ruri uyu munsi birakwiye cyane yuko ubutwari bwo babwigisha amatwa nsumira barambariye yuko no muri kaminuza izina rya bihome baryiga byari bikwiye yuko n'ugwaruka ubu bagwereka ubutwari bihome yari afise bwo kwigura igihugu kuko mu bisanzwe nkuko namwe musanzwe mubizi umuntu yitwa umusirikare ari inyuma ya shebuja ntibamukorako niwe batangura kwica ko nta kindi abacunze aritanga amakaba ari wahwera byo bavyiza rero ugwaruka rukuru ubu urabona yuko bahamagara kuja mu gisirikare amatwara nsumira hariho ngo n'abahora baca batoroka ariko urinze utoroka urumva nta mutima w'ukurinda uba ufise mugabo wakuze babikwigisha ingene bihome yari intwara akemera akambara impuzu z'umwami bakamwica birumvikana yuko n'ugiye mu gisirikare wese yategerezwa kumva yuko ugwega acungereye yategerezwa kugwigura hambavu yuko bihome ari intwari mwebwe nk'umuryango mu migenzo y'abarundi iyo umuntu bamwibuka cyane baragendera nk'ikibanza ashinguwemo usanga baranamwibuka mu muryango hari ibintu umaze gukora mwebwe mu muryango wanyu nk'ivyo tumaze gukora ntabyo numenya atari tongo turiko nyene turima kandi turaramukanya kandi turazinanye kandi umuryango wa bihome n'abantu bafatanye mu nda nta ushihana n'uwundi n'abahungu wabo n'ibiki byose ibisanira byose twebwe turamukanya turagenderanira hariho ikibanza kiba gishinguwemo umuntu kenshi umuryango mufata nk'intwari mu migenzo y'abarundi haraho bakigendera kira baranavuga ko banaja kutereka amata canke iki aho bihome ashinguwe aho mubiri wiwe ushinguwe muravuze ko mwahamenye ico kibanza muragikorera ku buryo umuntu asaba muti ibisigarira vyiwe vyoshingurwa hanimpa bikihari canke iki kibanza ciwe cokorerwa rimwe
jewe uko navyumvira nuko ntazi ko tubihuriza ko kwa bihome twese kandi ibisigarira vyiwe murumva mu 1993 ni kera je ndibaza naho berekana abaherekana so kuvuga ngo baransumba cane uwo herekana n'umuntu twiganye twatoreye ikibazo ca leta rimwe ariko sinzi ko aho yanyeretse ariho ariko birashoboka yuko ho baraho canye ntiyabaraho ariko bashoboye kuronka ibisigarira vyiwe mbere boshaka bakabizana bakabishira ngaha mu kanegwa aho abasigwa biyiwe bari hanyuma gutyo twebwe intatemwa yiwe ikatwegera nico cibutso kikatwegera kuko ntivyari ngombwa yuko baja gucubaka ku mutumba atavukako canye ku mutumba utavuka kwabo yasize ariko bakigiye cibutso aho yagwiriye ku rugamba nivyo bavyiza gusa navyo naho nyene nta mutsi wishibere hose ni mu Burundi kuko nubundi yiguze igihugu harabo mwanze kubaza mu bigituma ibikorwa byo kurushinga cibutso jewe bitaraboneka oya kugera uyu munsi abo tubajije bagira ngo niturindire naragiye no muri tourisme ndabibaza barambarira bati ni murindire twe nta tegeko turaronka yego icyo mubona uruvyaro rwanyu muriko muragenda murusigurira igisekuru cabo ni cyahe kuba bisunze bihome twebwe abana twavyaye barazi abavyeyi babo ababavyaye barazi basekuru nkaje mvise abana batandatu abizina rya bihome barutse baryumva abuzukuru bararyumva kuko mbere hariho n'abana twita babihome nitubita babihome uko nyene mugabo duhuye naho duhura n'umwana wa mwene wacu ndamuhamagara bihome kandi naje iyo ngiye ahantu ngiye henshi banyita bihome urumva rero naho twebwe tworengana tukitaba Imana abana biwacu barazi uwo bakomoka ko wari bihome n'izindi ntwari zamazitanze kubona igihugu cyo kwamakize korera gute mbona yuko borondera iminsi bazohora babibukira ko kuko iyo muntu yiguze igihugu ahanini aba yandikishije amateka aba ari intwari koko bakavuga ico bamaze bakabadondora urwaruka rwose rugakura rwumva umutima w'ubutwari bapfanye nabo bagaheza bakabugenderako murakoze nawe ivyo bimenyetso mubona vyokorerwa ko kugira ngo hakorwe amatohoza no kumenyekana n'ivyaha ni ukuvuga uvuze ivyashitse ku izina rya bihome uca usanga ubwirizwa gusigura ukuntu abantu benshi bo mu mihingo myinshi ngaha aye usanga abo byakoze ko ari benshi guhera ku muryango wiwe no gushika ku bantu ataco banapfana nico ngomba kugushikirako kuko jewe ngaha raba ahantu nubatse gutya urazi igituma iyi miro uru ruhome nagubatse rw'amabuye gusa kandi urubona rwantwaye amafaranga menshi nukubera mvuye mu buhungiro muri 2002 nkaza muri 2004 nkagira urubanza kuganduka ku muvyeyi yitavye Imana atariho ndi naragize ingorane gihumbi kubera urugo bari barusambuye bari muri crise mu magume yo muri 1994 na 5 na 6 iyo nzu uboniyo oye baraje kuyibomora no kuyiturira inshuro zitatu urugo rwo narasanura bongera babomora hanyuma haregera igihe mvuga nti shitse bonye mfise uburyo rije nyanda hubake uruhome rw'amabuye basi nibasubira kuza kubomora ntibazozane agakoho gatoyi gasanzwe bafume bazana blend niyo byicyo boye naciye nubaka ikiri cya kabiri nashaka ikintu kiguma ari kimenyetso c'icubahiro mpadata rabi inzu niyo nakuriyemo aha ayigira afise imyaka irenga 60 n'ingahe iri ngaho oye
yubatswe cyo kimwe n'izindi nzu zirenga 10 na zitatu zo kuri uwo musozi mugabo zose izo 10 zubatswe gutya zubatswe kubera gahimirizo umuganwa bitabiha yari yategetse ba data kubaka inzu z'amabuye yabonye ubushobora yarabigutegeka natwe twarimo izo nzu zose baraziboboye hasigaye yonyene hanyuma ijeyo ndayibonye niho nibukira ukuntu data yakunda ibikorwa kandi yakunda amajambere je yarambwiye ngo nubaka akazu gasanzwe kugira ngo ico gihe yagomba yuko mva mu busore kubera amagubu yavuga ati basi upfe usigiye umuzukuru je acavuga ngo tukubaka inzu ni ntoyi inyaruka ndarahira ndiraba we wubatse inzu y'amabuye jewe ndumu fonctionnaire ntigiza kubaka inzu ikomeye yubatse mu bintu bikomeye niyo yijye ubona hanyuma rero sanze barashatse kuyibomora yose ngo ihave ni yarabananiye kubomora yose njamvuga ngira nsubire ndahubake basi nibagaruka kubomora bazobomora ikintu cubatse kandi gikomeye bazuguma bibuka hanyuma hari ikindi cyaciye gikurikira abana badukomokako hariho nabandi benshi bavuze reka nubake nko kwanaka sinzi ni uragenda uraraba ku nkingera yiri barabara hariho abantu benshi no kuri baciye batangura kubaka inzu z'amatafari z'amabati kandi atari ko byagenze benshi ntibazubatse ngo nuko bagomba gusayangana bavuga bati reka tugire ikintu gikomeye nibakibomora babomora ikintu cyari hari ikindi rero cya nyuma twese dukorerako turifuza yuko n'abana bacu nabo nyine bagira icyo basigaranye nka jewe narumvikanye na mwene wacu yitavye Imana twavyumvikanye yuko inzu tutazoyibomora kuko abandi barazimobora agaca bagabura amabuye amabati byari mu byose byavuga ati iyi nzu ntituzoyibomora izoguma uko nyene bishobotse tuyibungabunge hanyuma abuzukuru bagahunga baje ngaha aye bakeneye kurara nk'akarorero barare muri iyo nzu atahani kwa sogukuruza icyo ni cyibutso cerekana yuko kubitwerekeye turagomba guteza imbere akarorero kaboneka kagaragara wahawe na bukomokako cyo kirakomeye mpeze rero mvuga nti burya iyo histoire ya bihome irakwiye gutohozwa baranze batohoze bijyemwo abashakashatsi babizi kandi babikunda bariho mugabo babaha umwanya babaha n'uburyo wumvise yuko ari ni histoire ndende irimo abantu benshi urabona nk'ubu Gabriel ahejeje akubwira ati abamuka kuri bihome bose bavukiye ngaha mugabo bakagwira yuko nawe yaje ava mu bukeye ivyo byose hari abavyitiranya hari abitiranya kwirabiro bakitiranya n'ivyo byo mu buke mu ibanga turakeneye rero abantu bashira hamwe ibintu bizwi babishire hamwe barabe ibyuzuzanya bace babyisha mu mashuri twese twige bimwe tubibone kumwe Impira za Kiganda hari ico ziriko zirakora mu naryara bugwa ibibanza bya kahise byinshi ariko hari ico ziriko zirakora canke zikeneye gufashwa kugira ngo ibibanza nk'ibi ntibizimangane ndetse bize biranibukwa binashikwe ndakwishire nk'umunyepolitike abanyepolitike b'Ikiganda barakozwe ko n'ivyashikiye igihugu kuva 1962 aya macakubiri ubwicanyi byose bya nukuri byarabakoze ko abanyekiganda baba Hutu canke baba Batutsi hanyuma gushika uno munsi sinibaze yuko bararonka abantu canke umuntu abahuza abashira hamwe kugira ngo baganire byose bayone kumwe batabanje kubibona kumwe ntaho bizoshika